sinibuka neza ibintu bapfuye muga harabaye conflit hagati y'abakinyi na staff, hama abakinyi bamwe baca baravuga ati twe ntituza gukina barabiheba. Urumva bobo c'est pas nka kurya byari ibintu marambwira abantu sinzi ko urabona abafana ba Dinamo ni benshi, muga benshi si abafana ba Dinamo, benshi usanga ari abantu badakunda urunani, pardon kuvuga ikintu nk'icyo, benshi abantu usanga ari abantu bapinga uko ndazi mwo benshi avant basiporta New Star, avant barabafana ba Kerne, muga ko mu New Star idakomeye na Kerne bidakomeye nkuko babifuza, baca baja ahantu baronka bakoma induru. Abo disi idane deza Dinamo peut-être idakomeye hagakomera Remesha canke Rezipo baca bimu. Nitwa Sindayigaya Fabrice Fanny, hama nkaba nahora ndi umukinyi w'urunani, hama nkaba nabihagaritse 2015, nkaba ndi marié mfise n'abana batatu, umudamu witwa Narukundo Nancy nawe yakinye muri Berco Star, abana witwa Francine na Ella ndamukije, kaba witwa Maeva n'uwitwa Manowe. Ni famille, urani famille yo mu maraso, ntabona n'ikintu cyo bihindura. Je navukiye mu Nyakabiga ya kabiri, hama turaja kuba mu Cibitoki ca Bujumbura, ca tuvayo muri deuxième primaire tuja mu Ijabe. Hama basket ndayitangura mu Ijabe ko mu Cibitoki nakina football, mu Ijabe ko naba hafi ya terrain basket ca ntangura kuna basket icinzamo gutyo, aho yari nko ma 1990 gutyo sinibuka bien umwaka. Gukomereka kubera basket twayikina ariko tutaronse umwanya kuja kina football, kandi umva football twakina tutambaye ibirato, warakomereka mu mano, warakomeneka amavi, mugabe bigashobora gukorohera gukina basket ufise ivyo bikomere, kwasanga uri gukina basket hama mu bukebuke ugasanga urukundo rwa basket rwaje munye mugasanga na ya football urayihevye. Yego shawapi yari ko yanyene tere yari hafi, hama ugasanga n'abagenzi muri ko mwese muriko murayikina, bimwe vy'abana nyene muguma mupariya ntsinda ntugira iki, hama usanga urukundo rwayo rwaje, muga nta kintu uvuga ati narabonye abakinyi abanaba, kuko ico gihe nta nama match twaraba, ntitwari tuzi niyo competition ko inabaho, nsanga nayikinye gutyo. Tugene benshi kuko abandi baje mu nyuma, ico gihe nk'abakina bari abantu bitwa ba Diamond, ubunyasigara mu Pasteur, abantu bitwa Abuhinja nibo bari badukurira, ba Jean Paul Runani, bajunga, mugabo bari badukuriye cyane, sino twe nta benshi bari bahari ko nk'abandi baje gukina mu nyuma, ba Blaise, bagafisi, bahigwa bo baje inyuma cyane. Presque bose muri tuvukana turi seti, bose barakinye basket sauf babiri ba nyuma. Petit frère we twarakinanye no mu runani umwanya atari muto, kandi yarabizi cyane, muga muri 2006-2007 acarajabuka. Hama ba sister ariho mukuru wanje nawe yarakinye muri copine, abandi bakinanye rimwe vyo mu makarti muga barawukina. Mu runani ni bimwe bagira entraînement kuri terrain iri nka 100 metres yo muhira, urumva nta shwayi ndo office, ahubwo nta na ma equipe yandi narinzi ko nabaho, naho numengo niyo equipe yonyene ihari, bacatubwira ati hari ama competition ya B, usanga batwanditse turagenda turayakina, tuba twinjiye mu runani gutyo. Oya nta academy yabaho, yari B. Mu mwaka wa mbere yari isanzwe, muga mu mwaka ukurikira yari equipe ikomeye cyane gose. Equipe yarimwo Blaise, harimwo umutipe yitwa Mario,
harimwo ba Edo, ba Thierry, abakinyi bakomeye cyane ku buryo ico gihe nari kudushira muri Premier Division twari gukina peut-être twari kuba ba mbere muga antwa muri zine za mbere twari kuzijamo, yari ikomeye cyane gose. Bo imyaka ibiri, uwo mwaka wa mbere nyene tukijayo hamwe no mwaka wa kabiri mu nyuma baca batuduza muri A, yari nka 97 98 gutyo. Hariho ama ekipe abiri, ekipe yitwa 7 Up yakinira muri Mutanga Nord, sinibuka nimba ari Saint Esprit, niyitwa Mutanga Sud, hamwe mu nyuma zavuye zifatana zivamo Mutanga United. Nizo zari zikomeye cyane cyane gose, nibo twakina surtout 7 Up. Hamizindi hariho Kerne, hariho ekipe yo mu Kinindo ASK, ibintu nk'ivyo. Niko ekipe yacu ya B yari ikomeye, ntiyari jenyene ko batudugije turi abantu bashika nka batanu. Jewe, Blaise, Mario, Edo, n'undi umwe sinibuka ari we, hama mu nyuma na wiri twakinana kuko avant yakina muri Mutanga Studio navuze muri B na wacaraza, ca tuduga dushika nka 6 kuko yari ekipe ikomeye, warabona ko tutoguma muri B. Oya, yari umwaka wo kwicara nyene umuntu akajya bench gusa kubera twari tumaze gutangwa kumenyera ibintu vy'amamaci, wararyoherwa kubona ukina na baba grand joueur wohora ubona mu maci ajya abera kuri district, byarakuryohera, ntiwakenera no kuja no mu kibuga. Profete ho gusabana kwambika amayo ukaja no muri echauffement, we waba uhejeje wavuga ati je iseme nakore entraînement irakwiye. Hama turamara umwaka kweri wicara uzurakina match imwe minota ingahe muga kandi ukumva uryohewe. Harimo bakaba bajunga Abdul, Amidu, Kennedy, Leonsi, Jean Paul, yari ekipe ikomeye cyane. No umwanya batwicarika warabona ko bimerite, warabona ko utaja kuvurugana hejuru nyene, bavuga ati niyo 5 minutes bampaye ni Imana ishimwe. Kandi urumva uno musi warakina mu nzwi z'agakino wundi ukagenda muhindura gutyo nyene, mugari ndimwe abakinyi bakomeye cyane ya Premier Division. Umwaka ukurikira, umwaka wa kabiri, haci haba ingorane mu runani, sinibuka neza ibintu bapfuye, muga harabaye conflit hagati y'abakinyi na staff. Hama abakinyi bamwe bace baravuga ati twe ntituza gukina, barabiheba. Rero staff nayo civuga ati ko mudufise abana reka dukinisha abana, ko hari ico gihahagaritse abakinyi bakomeye cyane. Nakaba urumva yari yavajije Abdul Amida plutôt Kennedy arabiheba, Abdul arabiheba, Amido arabarahagaritse, ba Jean Paul bajunga bose. Ca twirutruva ya B twavana babakinyi twavana muri B, baca duha ama responsabilité. Natwe ko mu twari tuve muri B dukomeye kandi n'uwo mwaka twakina nyene buhoro buhoro, tuca dusanga tubiguyemo nyene tumenyereye, n'uwo mwaka ca dutwara n'igikombe. Je nakinye gushika 2015, kuva ico gihe 2015 gusa harimwo muri abo twakinanye ari abagiye baragenda, notama Blaise yaragiye mu Rwanda aragaruka, Garnet nawe aragenda, Alexis araja muri Esmeo aragaruka, arasubira aja muri Les Amis. Ico gihe twe nta namashwa menshi washira mu mutwe. C'est vrai nk'andi makipe yo hanze yarakurondera muga wavuga ati yakwabo, wasanga dufata guhaye amahera, ayo mahera nta nica gufasha, ni amahera yaroye yo gufungura gatoya, mewe uri kurata imyaka. Mugabo mu runani uri muhira, uri muri famille, urumva warabona yuko ata intérêt yo kuja mu yandi ma equipe. Equipe ni bose kwera nk'ico gihe twese kuva tugitangura twarafyina kuko twari tukiri n'abana, twarafyina twafatana nk'abafrere benshi, twarabana
nk'ubu jewe Blaise, Gafisi, Alain Higwa n'undi yitwa Innocent, Patrick Gatuzo asigaye ari koca wa Rezipo, twaba ahantu hamwe. Donc wasanga kenshi ku mugoroba turi kumwe, donc twarafyina cyane gose. Sinovuga ngo hariho abari bandyohera kubana nabo bose yari sawa. C'est vrai mu ma equipe ni aburi umuntu nyene abakorogana muga ni bimwe nyene no muri famille haba ari abantu bakorogana muga mugwa mukundana. Yaho iyo periode nyene niho basket yari ikomereye ko cyane gose, kuko hari hariho equipe y'Urunani na New Star yari ifise abakinyi bakomeye cyane. Nko muri New Star hariho ba Freddy, Blaise Fowe, ba Niyo Ngabo nyene akiri mu maforme, ba Zede, mu nyuma haraza na Savuka, ba Maere, mugashiramo abakinyi b'Urunani. Yari periode ikomeye cyane gose muri histoire ya basket. Gushika nka dufate nka 2007, 8, 9, 10 yari ikomeye cyane. Muri 2010 rero ikintu cyabaye, Urunani rwarameze nk'uruduga gatoya, kuko kuva muri 2006 Urunani rwari rutangiye gusohoka mu zone 5. Donc tuza turabona mu 2006 baradutsinda cyane, kandi warabona ko n'abantu bari kwarabatsinda babaruta. Mugaro fete yo kuza turasohoka kenshi turakimira ama experience. Kuva nka 2009 Urunani ruca ruratangura gukomera au niveau international. 2010 ariko hari zone 5 yabereye ino, ntitwabifatamo neza, mugabo twari tumeze neza gusa ni hamwe nyene usanga hari match imwe mutsinze ugasanga irabakuse competition yose. Muga kuva 2011 gushika 2014 Urunani rwamye mu mafinale ya zone 5, aho onye batsinzwe rimwe nimba ntiyenzwe ngo ari 2012 mu Buganda. Ni benshi situweka ntagure muri New Star kuko nibo twahura kenshi. Hariho Freddy yari umukinyi atera ibibazo byinshi, yari umukinyi aguma buja, yari umukinyi afise shoot ya bien, yari umukinyi adunda neza, umukinyi yadukorwa. C'est vrai je ntitwacungana cyane kubera je defense ntiyari kirenga. Hariho Savuka c'est vrai yaje gatoya yazananye peut-être na baga fisi sinibuka. Hariho bazede, Blaise Fowe yari umupivo mugufiya mugabo agwana kandi abizi. Muri Dinamo hariho ba Patrick Ugano, umukinyi nemera cyane, yari afise ama skills meza, ya dribble neza, ya shoota neza. Hariho ba Kivunde, ba Dona n'abandi benshi, ni benshi cyane. Eh 2006 twagiye Nairobi imwe nakubwira nyene twari abantu nyene nibwo bwa mbere twari tugisohoka. Nuba deje no kuja Nairobi babona umengo ugiye ni Buraya canke ni hehe. Twari turyohewe. Mugabo nivo warabona ko turi hasi cyane. Warabibona twaranaryoherwa two turaraba yandi ma equipe surtout y'Abakenya ariko arakina. Mu nyuma turaja mu Rwanda, muga hose ama resultat ntiyari meza. Wasanga tuba ba 4 peut-être aba 5. Kenshi mu Rwanda niho twagenda kenshi. Hama n'indi yaciye rino ya 2010 nimba ntihenze, muga ntitwazifatamo naho nyene neza. Hariho victoire bo zone 5 ya mbere twatwaye ya 2011, kuko nogiye nico gihe tugenda 2011 naho ndabwiye ngo twari dutangiye gukomera. Hari hakiriho ka kantu nyene turagiye basi dushike muri finale cyane tubaba kabiri, muga dushitseyo match ya mbere dukina na equipe yari yabaye ya mbere 2010. Turabatsinda kwanza muri turaze karta 3 za mbere, kandi turabona ko umengo turabaruta, mugabo avec experience karta hanyuma biba barabikura byose bihera badusinze umengo difference ya 1 point ou 2 points sinibuka. Muga mu nyuma byose muri vestiaire turabwira ati bagabo ibintu birashoboka, ati igihe equipe twari kuyitsinda mu mwanya muto, esprit nkuko babivuga ikiraduga. Match zikurikira tuganya turatsinda bihera dutwaye igikombe, kandi atamuntu yaravyiteze, yari match yari iryoshe cyane.
bihe bibi, match ntazopfa nibaga ibihe bibi. Hariho match twigeze gukina zo plutôt championnat national muri umwaka sinibuka, yari i Bururi. Ico gihe twari twabuze abakinyi benshi, bari bagiye bamwe mu Rwanda abandi babihevye, tuduga turi equipe idakomeye, dukina na New Star finale, turatsinda New Star gushika hasigaye nk'iminota 3-5 gutyo. Muga rero abakinyi presque bose turakwiza, Gafisa arasohoka, jewe ndasohoka, Gafisa ngo sinibuka ko yari parakina, sinibuka neza. Igwa arasohoka, jewe ndasohoka, uwitwa Yao arasohoka, abakinyi bose barasohoka, dusanga two dukinisha equipe ya abakinyi tutari tuzi ko baza gukina. Mu nyuma New Star kiradutsinda difference ya 4 ou 5. Yana uyu munsi twararize, ari nibwo bwa mbere ndize kubera match. Ava nari nahagaritse ubwa mbere muri 2013, kwa nari nagize mariage muri 2012. Avec ama obligation ya mariage, warabona yuko nta mwanya ufise, n'urukundo rwa basket ntirukiri rwa rundi, hakacajamo n'umwana yari yavutse. Ubwo usanga urakunda umwana sana, ubwo mushaka umwana mugumane, basket mu mutwe ntiyabikiri nyinshi. Ndahagarika kuva 2013, 2014 yose sinayikinye. 2015 bagira baje muri zone 5 i Mombasa, Perezida carampamagara, Perezida Aime Nkonyereza arambwira ati Fani ni sawa, badushaka uja gukina uko uza kudufasha. Ndabwo aje nta kibazo, kubera nayo maze igihe ngira nyene sport, sinahagaritse sport, narakina nariruka, ca ndi entraîner gato yacu, ndasubira ndakina 2014 plutôt fin ya 2014 ari 2015, ca tuja muri zone 5 Mombasa, turayikina turayitwara, tugarutse ino ca ndakina gatoya. Muga mu nyuma hacaza ijya crise ya 2015 ije, ca ndabihagarikiramo. Jewe sinzi ko notora amakarite nari mfise. Yayo mukinyi sinoko mvuga vurugu. Narakina bien bishitse nyene, narakina neza, mugabo sinovuga ngo nafise karite zini. C'est vrai narasimba, muga kudunda aho je sinarizi kudunda, sinashobora kudunda ndiko nirukana n'umuntu ngo tere yose ndayiheze. Muga narapenetra bien, narashuta neza, muga kugira mvuge ngo karite na mfise yari ivyo ngora byo ngora kweli. Muga yari nko 2004-5, bara twe nico gihe ntibanasohoka cyane, dusohotse umva yaba ari ibintu by'ama festival. Bandi baza ko yari nka 2005 n'ama equipe yaratangiye gukomera. Tugera sorti mu Rwanda, tuca duhura na equipe yo mu Rwanda yari ikomeye. Ico gihe bakinisha n'abazungu n'abanyamerika, natwe nta no mu étranger n'umwe twari dufise. Baratubidikiriza nyene turataha. Equipe nationale twakina zone 5 sauf nko muri 2009 twakinye no yari tournoi, yari ibintu vy'amazi ya Nile, sinibuka ivyo tuca dukina na Ethiopia. No muga twaje gukina tuja gukina nyene zone 5, muga beaucoup plus yari ama zone 5 kuko n'amasorti ntiyari menshi. Twasohoka ariko tugiye gukina zone 5, nta n'ama match amiko twaronka ngo tuje gukina na Congo canke iki, yari ama zone 5. Je nk'abakinyi narigeze gutanga intuze ya Gutyonke, irakira ama polemique, muga kira muntu hajya abafise abakinyi biwe yemeye. Nk'uje narimera umukinyi yitwa Claude Ndayiragije muri Dinamo, ubu nyasigaye ari coach umengo w'abakobwa sindi sûr. Claude Ndayiragije yari umukinyi ndibaza ko yarafise avance mu gihe yarakerakiniramo. Yari umukinyi yadunda neza, yari umukinyi ashuta 3, yari umukinyi ashuta 2, yari umukinyi apenetre, yari umukinyi mwiza defensivement. Yakina muri Dinamo. Hakabaho undi yitwa Amidou yarafise amakarite nkayo ayo yose mvuze ya Kidudume, bamwita Kidudume yo Claude. Barabakinyi ubona ko bari an avance n'igihe cyabo, badunda, bashuta, bapenetra, defensivement ameze neza. Hakabaho uwa gatatu umumenere
nka Olivier mugabo bava benshi waba usanga narengeje uko hariho Olivier nawe ico gihe naramwemera mugabo naho nyene mu nyuma sishobora kumushira nk'imbere ya Blaise hakacazaho na Patrick Ugano kuri R ko yari umukinyi nemera cyane yarafise jeune nakunda yari umuntu adunda neza ashuta hakacaho n'umupivo yitwa Kababa twakinana yari umukinyi ari aryoshe kubona ari karakina kweri antwe yatumye n'abantu benshi baja muri basket bamubonye gusa ari karakina yari ikomeye presque nk'ukunye kandi n'abantu batangwe kuva kera je nico kintu murambwira abantu kuri departement sinzi kurabona ubonye nka Dinamo usanga ifise abafana za Remesha ugasanga ifise abafana mugas difference irimo nuko abafana b'urunani sinibaza ko babwira aje muri izindi equipe bajemwo atari bajya baza nyene baje kuronderamwe amahera mu nyuma bakagenda hari habarimwo naho bosigara ari babiri bazoza n'ingoma bakoma induru kandi vyamye ukomeme twe tugikina kwari gutyo nyene hariho n'ama video ahora sirikira sinzi kura yabona mu mano 96 departement yuzuye kujya nyene irimwe abafana bari ko baririmba les mêmes chansons kandi ukabona bajya bari ko baririmba kijya gihe n'ubu baracarimwo urumva bobo c'est pas nka kujya byari ibintu murambwira abantu sinzi kurabona abafana ba Dinamo ni benshi ubwa benshi s'abafana ba Dinamo benshi usanga ari abantu badakunda urunani pardon kuvuga ikintu nk'icyo benshi abantu usanga ari abantu bapinga uko ndazi ngo benshi avant basiporta New Star avant barabafana ba Kerne muga ko mu New Star idakomeye na Kerne bidakomeye nkuko babifuza baca baja ahantu baronka bakoma induru abo disi idane deza Dinamo peut-être idakomeye hagakomera Remesha canke Rezipo baca bimuka muga abafana b'urunani tuze dushake dutsindwe tugira ikibazo kwa matsizi mwarabonye 2018 yari umwaka mubi ku runani ama victoire nticyari kirenga muga baraza bagakoma induru bagakubitwa mu mwaka uza bakagaruka bagakoma induru ni famille kandi bamyeho kujya nyene ubabona niko bamyeho muya n'ubundi ayikurikirana gusa gukina nivyo naciye mpagarika karema mugabo ukurikirana basket je naba muri entraînement z'urunani kocha turaganira y'abagafisi ariyo nkamubwira ati ibi nibi bigenduka akambwira ati wapi bisuka akambwira ati sawa tugiruka akavuga ati sawa iki cyoshoboka nama ndabakurikirana cyane gose muri mu match nabandi hajya ndabikurikirana cyane gusa gukina nivyo avec imyaka bitonkundira Gibera abizi muga Gibere aranduta ama skills Gibera adunda nka 1000 fois mieux kuruta ingene nadunda peut-être ahantu twohurira ngira nuko akinata ma pression yitera je nuko wigeze kumbaza amakarita nari mfise muga je ntari umukindi ko ndakina nta kintu kiri mu mutwe ndaje gukina ivyo nze gukina ndaje kubikina n'ivyanka ndicara donc nta pression itera nabo twakinana bari babizi ndari wa muntu ushatse gushuta bambujije gushuta narashuta kwera ndasko gishobora kwinjira rero ngira niho twaduhuriye na Gibere muga handi hose sha be ntitwo sinzi n'umuntu bari kavuga ko dukina kumwe sinzi mbona umengo we ari beaucoup plus afisa ama technique menshi kuruko ayo nari mfise peut-être gusimba nico kintu novuga na muruta muga ibindi ndibaza ko babinduta twakina turi abarundi benshi kandi twari dukomeye twese uko tumeze muga ubunye hariho abantu babizi hariho abapeti bo barafise ama karite meza n'abapeti badunda neza bashuta neza mugabo physiquement urako kumengo hari hano bataragera kandi ikindi kintu mentalement ntibaba bari aussi fort nkuko twe twari tumeze ko twe twarakunda basket kandi harimo ikintu cyo gupingana muga muri sense nziza. Pour exemple twe abanyusari barabagenzi barabantu tuganira bien mu ibarabara dutemberana tugira iki muga hageze mu munsi wa match wamengo turabantu bankana twarakubitana serious bari abantu 2 points uyironka wayikoreye muga muri sense ya vrai muga petit bubu bo pardon ko mvuga abapeti abana bubu nyene umenga ibintu byose barabifise barafina cyane mu bihe bafise kuko bizarama bo bari mu gihe ciza jaho tuganira ndababwira ati
mwebwe mushase mwobaho muri basket mufise mugabo mujifatamo nabi urumva urakisinya kontra mbere ya kabiri ukacibona umengo urahejeje ntuviza prix rumwe uvuga ati reka nkore baze bandondere mu Rwanda bandondere hehe nevoriwe nje gukina hanze muga baririmita beaucoup plus kuruta ingene bobikoze. Ubwa mbere hari harimo urukundo rwa basket kuko abo twakina bose yari abantu bona bakunda basket bakunda n'ama equipe barimo hama ibintu twarabironka muga nuko bitari mu mahera we ico gihe uri umunyeshure bakurihiye ishure bakuriye secondaire bakuriye university ikintu cyari gikomeye urahejeje ishure uronsa akazi kuko abantu benshi bararonsa akazi kwera bara basketeur ndibaza je murambwira abantu ibintu runani rwampaye sinobikompara n'ivyo abantu bo bariko barahembwa n'uwo mbwira ko noza gukina muri iki gihe nkahembwa sindonka ivyo naronse kijya gihe nta n'ivyo nokwemera urunani rwarampaye rwarandihiye amashuri je na university narihiwe n'urunani urunani ntejeje university bampaye akazi uraza akazi ko mu Burundi gene kagoye kandi kakazi bakubwira ati genda aha naha muvugana uku nanaka umva n'ibintu peut-être abantu badaha valeur muga n'ibintu biba bikomeye kandi basket yakijya gihe kera yarimo visibilité itandukanye n'ino muga yari ikomeye je mpavani exprime kagatoye kora kijya gihe hari televiziyo imwe yari RTNB bisigura ko dukinya match yaca muri RTNB abantu bose mu Burundi baraba RTNB nta Star Times ari bwaza bisigura ko wamenyekana ahantu henshi difference hari ubu naho ubunye hari amashene menshi kuburyo ushobora gusanga ari umukinnyi ariko aravuga kuri chaîne ya YouTube niyi ugasanga ari abantu benshi batayiraba icyo nshaka kugaruka nuko ico gihe wararonka ama connaissance menshi abakinyi bakere kijya gihe bararonka ama connaissance menshi kuburyo uri umuntu uri poli uri discipline byarakorohera kuja mu bantu bakomeye bakaguha akazi naho baba ari abantu atari abanyarunani waja mu badinamo kuko wabuzwe neza kuko visibility yabi hari nziza peut-être kuruta iyo ubundi nuko biha objectif yo mu myaka nkingahe kuko je defo mpora mbona mu bintu biba ubu ntibiha ikintu ati muri 5-10 ans tumere gucyanye bari projectable beaucoup plus mu mwaka uza cyangwa mu myaka 2 Olivier naho buri ko uharura nabi sinzi ko abonye amamatch yaheruka ya B yari competition iryoshe cyane irimwe abantu ubona bakiri bato mugabo bariko bakina basket nziza kubera iki batoviza muri abo bana bakabaharura muri 10 ans pana kubatubiza muri B sinzi kumaze kubona ubonye benshi barasanzaye benshi bari mu equipe akomakomeye benshi bakina iminota 2 3 4 5 oriyo babagumiza muri B bakaba nka 2 ans muri B ajya ama equipe nyene d'ici 5 ans twadose equipe y'abarundi ikomeye cyane sinshaka kuvuga ko kubaduza byari bikumbure avec ama condition hari muri iki gihe babayobuje kubaduza kandi iyo ni ya vianje muga imagine gato yabajya ba petit ubahaye 2 ans bari ko bakina bijya ibintu bari ko barakina muri playoff iheze muri 5 ans twadose equipe ikomeye mugabo ubunye abantu biyumvira mu mwaka uza cyangwa mu myaka 2 ori mu myaka uza bajya abana babonye bari ko barakina 50% bazoba barabaye babi batagikina sinzi ico je niyumvira nuko borondera equipe z'abana bato abana bafise nka 13 14 12 gucyonye bakahera ngaho onye bakabategura mu kubategura bagatangura kubaha uburyo bwo gusohoka naho bo kubitwa nta kibazo bakamara nka 5 bagenda bakubitwa muri 5 bazo bafise 17 ans mugazo bari equipe ikomeye cyane uko nivyo nigeze kubwira urunani gwigeze gukomera mu 2010 hanze yari kubera bari bamaze gusohoka cyane umaze gusohoka ari akantu mu mutwe utabugifise kamwe ngiye Kenya ngiye muri Egypt wowe bufise avyo kugenda hanze ubereke ico uri orero umwana utangiye kumusohora afise 12 ans 13 ans 14 ans azogera kuri 19 ans maturité igeze ahantu hanini ya cyane
Donc rero abubunye sinovuga ko bakora ibintu bibi muga ntibaviza cane kure babona muri 2 ans tumeze gutya muri 3 ans tumeze gutya. Et pourtant turafise abakinyi benshi beza mu Burundi. Bahonye vyongora gukompara kuko urumva nk'iya mbere twarakina haje uri kurakina niyo uri umufana amajeu ntiyabona kumwe persone majeu nubwo akonye usari yari ikomeye kuko peut-être aribo twakina mugo urumva naho abo bashobora kuvuga ko Dinamo ari ikomeye muga oya je me dis ko Newsari ari ikomeye Newsari ari ikomeye kuko d'ici là presque à 90% yuko wozana ijya Newsari yakijya gihe muri iki gihe antwizi Dinamo canke ndurunani meme gubi iki gihe batoyitsinda ariko ndurunani gwakijya gihe gwari rukomeye gwari rukomeye urunani twe tugira imana twamye dukomeye kuko urunani se ava ubu two tu rivaliza na Dinamo imbere yari New Star imbere yaho hari Kerne imbere yaho haraje Dinamo haraza za Muzinga aho ni mu periode je nagiye ndabona mugani imbere yaho hari izindi mugaye bari urunani na muga urunani rw'abarukomeye twategeza kwa turi muri babiri ba mbere